natwe warakoze wabanye natwe wabanye natwe wabanye natwe wabanye natwe warakoze wabanye natwe wabanye natwe wabanye natwe wabanye natwe warakoze siyabonga Yesu siyabonga Mbonyama Yesu siyabonga Yesu siyabonga Yesu siyabonga Mbonyama Yesu siyabonga Yesu siyabonga Yesu siyabonga Mbonyama Yesu siyabonga Yesu Jehova siyabonga Amen. Sinkunda cyane kuza kuri podium abyo kuko si podium zarizo zose zipresentinga Imana. Mwebwe mu Burundi biroroshe ariko nka twebwe hanze urashobora gusanga eglise yatangujwe n'umurozi. Ancestors umurozi. Eglise yatangujwe n'umugay APD. Ugasanga eglise kandi ni nziza kandi irimo abantu benshi. Rero ni byiza ko naho bagutumira ubanza ukabaza Imana hajya ahantu ngende cyane. Nidukunda amafoto abantu b'Imana, nidukunde kubonwa. No, isi ahirikiragana ni habi. Ndibuka umuntu umwe yigeze kumbwira mpe $500 million. Arambwira ngo ndayiguha dukorane mu bikorwa by'Imana. Kubera iki urinze ko onfaringa kugira icyuma kugira dukora? Abashizemo question mark. Niko ndasenga Imana irambwira ngo ikinzanira umuririmbyi umwe yitwa Tumi, Dr. Tumi. Dr. Tumi duhuye arambwira ngo my big brother, how are you? Nambwira I'm good. Nambwira ati ewana rekana ko turaganira cyane. Nabo ngira ngo ndawutera inkuru y'ibintu byabaye. Kanaka yanyofarinze $500 million ngo dukorane. Arambwira ngo nagiye yampaye $1 million dukorane. Ariko numu arekrita amashengero kuyinziza muri geyizi muri resibien. Rero umva ibintu byose mushaka arabibaha, ariko urumva ni bya condition. Ndamubwira ijambo ngo izojya bike byame kare kandi nzovuga make y'Imana atuma ashikira umwe ariko aba y'ukuri. Ndibuka ko namuhamagaye ku kazi ndamubwira ati I don't trust your way. Imana yanje ntibyemera. Uyo Mana nyabaki ngo na Jesse yonsenga nabwira ati si usenga urafise indi Imana impande. Twaragize beef kujya nyiyumviriye nabi yantegurira nabi, ariko uhagarikiwe n'Imana uranesha. Uhagarikiwe n'Imana uranesha. Danieli 10
na kabiri niho tugomba twige kino gihe turimo. Ninde atahura igihe turimo? Ninde ari maso mwa kino gihe turimo? Imana idufashe cyane. Turi mu gihe kirisho aho isi iri kijana n'ibihe. Imana idufashe cyane. Aho ibintu byose biriko bijyana na generation bakaziharura, wewe ushobora kwisanga mu bihe by'inyuma cyangwa iby'imbere bivana n'ingene utahura ibihe. Ariko mbega ninde ari maso? Mbega isi iriko iragana he cyangwa ishengero ririko riragana he? Daniyeli 12:10. Udusomera. Okay, ndasoma mu izina rya Yesu. Mutwe w'ijambo Daniyeli yerekwa iby'igihe cy'iherezo. Umurongo w'10. Benshi bazotunganywa bezwe bavugutigwe, ariko abanyakibi bazoshishikara gukora ikibi, kandi nta numwe mu banyakibi azobitahura, ariko abagize ubwenge bazobitahura. Imana idufashe cyane. Haleluya. Iki ni igihe Daniyeli yari kashaka kumenya iherezo, the meaning of the end, isobanuro y'iherezo. Ariko kubwiwe ntiyashobora kubitahura atabitahujwe n'Imana. Imana idufashe cyane. Bwira mugenzi wawe ngo reka Imana ibidutahuze. Daniyeli arasenga, Imana imuzanira umumarayika aramuhishurira, aramubwira ati iby'igihe cy'iherezo bizogenda uku n'uku n'uku. Haleluya. Ndazi ko izi nkuru murazizi, ntagiye kure cyane. Ndashaka tuvugane ikintu kimwe. Ninde ari karereka igihe? Ibyo the Genesis to Revelation, icyo Bibiliya ivuga cyose kiramaze gukoreka. Burya hasigaye ibintu nka bibiri. Hasigaye ko umugararizo w'ukuri useruka. Cyane amabwira abantu, abarundi mwese murakishijwe. Abarundi murakishijwe. Umwungere wanyu nashimye ko ari South Africa. Yabari ngaha ndacamvuga akajambo kamwe yatwenga. South Africa urashobora guhura na Sunday ugahura n'umuntu ukabaza kutagiye guterana mu biki, kutagiye gusenga. None isengi Imana si jewe na wewe. We are God already. Kubera iki isi yaramaze kubemerera ko ninda ari karere ka kino gihe? Wabazi ubwenge bazoshishikara kugira kwezwa no kwitunga. Murindi jambo ngo the sign zimaze gukoreka, ni muri kimwe cyo kutubwira ngo ari kuruki. Amen. Mwari 2018 nabwiye abantu muri groupe ati Tanganyika izoduka. Pasteur wo muri Vivante Emile arampamagara ambwira muhungu wanjye, ibyo bintu uvuze nibiki? Wewe kuva wakura warabonye Tanganyika iduka? Nabwiye ati nokuri je mbonye Tanganyika iduka. Yambwiye ngo bureka kucyuvuga ibintu byose, buze wonona igikorwa cy'Imana kiri muri wowe. Nta kundi ibyo mvuze nimba naborewe.
reka tubirinde. 2020 niwe yabaye uwa mbere kununga ikiriki amafoto ngewe ngo Tanganyika yaduze. Yagize yaduze, ariko ibyo byose nibimenye. Za Nyamugigima, ubwami buzotera ubundi bwami, si byanditse? Ihanga ritera irindi hanga, si byanditse? Amafatere mu Kirundo, bantu b'Imana, siho hantu hagaburira Uburundi. Mbe hari 2018-2017 inzara igihe kubise mu Kirundo, sibyo? Mwibuke ahantu hari nk'ikigega cy'igihugu niho inzara yagira kubita. None byabaye kubera iki? Imana ntizoza ko aho bitari abari hitera icyo kibazo, kuko muzovuga n'ubundi ngo n'ubundi nta byahora hari. Iza hari design n'ibimenyetso. Za Nyamugigima, ubu no munsi kera abantu babiri bapfuye twese twumva turabuze, ariko uno munsi abantu 100 bapfuye womenga na kanyegeri kakubitiwe n'izuba kwigufa. Nigihe ibi ni bimenyetso by'ibihe. TikTok, WhatsApp, Instagram, right? Amamega yose aherera, ariko nta munsi n'umwe umukizwa agenda kumenya ngo mbega isi iriki ihindura ibiki, iriki igenda gute, kugira ngo umenye ibyo usengera. Bwaca kabiri wabyuka igisoda kiri ku muryango ngo byagenze gute. Ne byagenze gute? Wabimenye ryari? Wifuje kubimenya ryari? Wifuza gusengera igihugu ryari? Wifuza gusengera abarongoza abaganza ryari? Ibuzima bwazimbye, reka buzimbe, uri mu babuzimbiye. Nigari wabonye igituma ibi bintu biri ko bibahanye umfuka muvuge ngo Mana ndahinduye ibi bintu. Ishengero rifise ububasha bwo guhindura situation yose y'igihugu. Abaganza tutabasengeye ntago bazomenya kuganza neza. Chef de quartier ya Gituri nakige kuko nta musi n'umwe umusengera, ahubwo azoge ni nawe wakuge umusengera ryari. Nigera urumva ko uwo sengera chef de quartier hagize n'abamwitura abatunganirize neza. Salomo kubera ubwenge bajya abagore biyashobe kubatunganiriza neza, umwana umwe arakira. Ariko wewe uri busy gusa WhatsApp. Ariko nta n'umusi n'umwe uravuga ngo Mana girira neza barongoye Regideso, baronka ibikoresho byiza byo kutuha umuriro mwiza. Ari abantu bari mu isi ataco bamaze. Imana itubabarire cyane. Televiziyo Tanganyika.